ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivaye na mwese aherereye mariko badukurikirana twongera kubaha kaze kugira ngo mudukurikirane hano kuri channel yacu ya YouTube kandi mwongere mukurikirane ibiganiro byacu kugira ngo dushishikare kubasangiza ibintu bisanzwe bitandukanye. Rero ngaha ndiko ndava mu murima ndi ku rugendo nsubira muhira aho najemva nava mu murima wanje aho ndagushobora kubasangiza ibijyanye n'umurima wanje. Musabe muzere ko jewe sanzwe ndi mu rugendo rwo kurima imyumbati kandi shaka igitego cy'umwumbati gitera imbere. Mwabonye rero ngaha ndiko naca mu mirima itandukanye, mirima irimwe ibigori ndetse n'imyumbati kugira ngo shika kubereka ivyiza byo mu karere tubayemo. Rero murabona ngaha n'inzira abantu bamuyegera n'imiduga ngaha tiko tugenda mu nzira y'amaguru ngaha murayibona. N'inzira y'amaguru ngaha nta modoka ishobora kuhaca, ni kuvuga umuntu agenda n'amaguru. Ngaha murabona imyumbati, imirima y'ibigori bariko barimbura ngaha. Ego murabona n'ahantu heza cyane, n'ahantu heza ndetse hagenewe indimo. Murabona ngaha nanjye ndiko nibandaniriza nigira. Murabona umurima w'imyumbati ngaha. Rero ndabibutsa yuko ngaha ndiko ndabereka imirima itandukanye, imirima y'imyumbati ngaha ndahise ahantu hameze nk'akabarabara kweri. Ego ngaha hameze nk'akabarabara umuntu ashobora kuhagira n'ikinga. Mwabonye ngaha imyumbati basoromye ngaha. Ego murabona ngaha ariko basubizamwo ibijumbu. Ngaha bariko babira ibijumbu navyo ndabibutsa yuko ibijumbu vyerera amezi 3. Ari amezi 3 bizoba vyeze, mvuga ukwezi kwa kabiri kwa gatatu no kwa kane mu kwa gatanu bizoba vyeze bagenzi. Yes, rero mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu. Abona ngaha hepfo naho umurima w'ibigori ngaha, umurima w'ibigori. Ego twongera ko bisa kuba bakiri bashasha kugira subscribe canke sabone kugira ngo mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi ndabatumirira kugira subscribe. Umuntu wese ashobora kuraba video ataragira subscribe akande kuri video bivanye n'akoresha yaba tablette, telefone, ordinateur kugira ngo akande kuri video hanyuma agire subscribe canke sabone bivanye n'ivyo telefone yawe kwereka. Ishobora kwereka ururimi rw'icongereza canke ururimi rw'igifaransa. Rero tubibutsa kugira subscribe niba telefone yawe kwereka mu rurimi rw'icongereza, kandi kugira sabone niba telefone yawe ikwereka mu rurimi rw'igifaransa. Ndabibutse yuko dushishikara kubaganirira ibintu bitandukanye. Mugiye kuraba muri video twagiye turabaha hano kuri Vikasava Official, murabona video nziza cyane, video nziza cyane zibabwira ingene mushobora kurima kandi mugatera imbere. Ugwaruka rero turabahamagarira gukurikirana imigambi y'iterambere kugira ngo mushishikare kwiteza imbere. Ntimuvuge ngo murabuza akazi. Muvuze ngo murabuza akazi. Umuntu wese muri kino gihe bashobora kugira gute kurondera akazi kandi kamuteza imbere.
rero ushobora kurondera akazi bivanye n'impano zawe. Raba impano yawe ushoboye kandi uraba ikintu ukunda cyane hama ugikoreko umugambi. Ushobora kuba ukunda ibintu bijanye n'uburimyi nkanje, tangura ukore ibintu bijanye n'uburimyi utanguje umutahe muto. Starting a business by zero price and grow big. Rega mugenzi, umutahe ni wewe kandi ushobora gutanguza umutahe mutoyi, hanyuma bivanye n'ubwira umwete, consistency, umwete, hanyuma ugasanga urateye imbere. Rero umwete ni ikintu ntasubiza mu buzima hamwe no kudacika intege. Rero ushobora kuba ukunda ibintu bijanye na comedy. Mugabo bagenzi, twakwisha ariko bagena muri comedy uyu munsi. Turiko turabona abantu bagomba kurima canke gukora indi migambi usanga ari bake ngaha kuri social media. Rero turabibutsa ko ugwaruka mwese mutoherera mu bintu bijanye na entertainment, ibintu bijanye na comedy, ibintu bene ivyo. Reka muze murakora n'ibikorwa bishobora kuba hariho vy'amaboko kugira ngo mushishikare kwiteza imbere, ko iyo wubatse ibintu bifadika mu myaka iri imbere usanga biguha umusaruro. Nuko rero mushishikare kudukurikirana kuko ngaha muzohigira ibintu bitandukanye. Rero murabona ngaha hariho umurima w'ibigori. Mugabo ibigori rero ntivyameze neza. Ibigori ntivyameze neza ariko ndavye kandi harimo ivyema. Harimo ivyema ngaha. Yazoshobora gusoma ivyema, mugabo ibigori ntiyashoboye kubifumbira uwo muntu. Murabona nkayo urimye nkuko uye udafumbiye cyangwa ukarima nabi usanga wahombye cyane. Mwibuke yuko kugira ngo umuntu aronke harima uwo munsi usanga aba yakoresheje umutahe munini. Usanga yakoresheje umutahe munini cyane gose. Kuko usanga aho kurima hazimvye kuronka. Kandi aho kurima hazoguma hazimba. Kubera isi yoyo ntiyaguka. Abantu dushishikara tugwira mugabo isi ntiyaguka. Nico gituma niba ugomba kugira umugambi, gutegura umugambi muremure wobitangura ubu. Dushitse ahantu hameze nk'ameze nabi ngaha. Bona turagenda murabona no mwonga, umwe utagiramwo amazi. Umwe utagiramwo amazi ariko munini. Ngaha murahabona ono no mwonga nta mazi arimwo mugabo tururuka hasi hama tukaduga. Mwana ahantu tudugana. Burya kurima ntivyoroshe. Kurima ntivyoroshe, mwana ahantu tudugana. Ko ari ahantu hagoye. Ndiko ngerageza kuhaduga. Mwana ngaha nta hantu ntashobora guca. Urabona hariya kuvuga ahantegerezwa kudugira ngaha nkashika hariya hejuru. Kandi ndahaduga aha ndiko ndahaduga nako nshitse hejuru. Okay, murabona rero turabandanya n'urugendo. Nako ndababwira yuko nimba ushaka gutangura umugambi, nimba ari umugambi w'uburimyi, twe tubandanya n'inzira twita ngo ni inzira y'ikirundi. Inzira yo mu cyaro. Murabona rero umuntu yarimye ibigori, harimo ivy'iwanje. Murabona uno muntu yarimye bino bigori no murima. No murima w'ibigori murabona. Murima mwiza cyane. Hari ibigori vyiza, urabibona. Umurima mwiza cyane w'ibigori. Ubu rero yashoboye kugira gute kubikurikirana neza.
ngaha haruguru murabona imyumbati yeze gusoroma ayibona. Ubu rero ni umuntu yakurikira neza ibigori vyiwe urabibona, urabibona hariya ubona ko ari ibigori vyiza. Rero bagenzi rero ndababwira ati umuntu agomba gutangura uwo mugambi ujanye n'uburimyi ashobora gutangura ubu nyene. You start now your agriculture business. Yego ndiko ndiga kuvuga icyongereza kugira ngo nzo ndabaha ibiganiro byo mu cyongereza ushobora gukurikiranwa n'abantu benshi. Yego nabona ngaha ndashitse kimbati iri mito cyane, urabona ngaha no vyiza. Ngaha twibereye mu cyo bita akayira k'ikirundi canke akayira ko mu caro, ntitwaciye mu mabarabara kugira ngo tugende turaraba ingene abantu bashoboye kurima. Nonga ndabereka ingene uburimyi ngaha buriko buragenda. Rero bagenzi ngaha ngo mashikira imyonga igoye kujabuka. Ubona hariya ahanururuka hariya hasi kugira ngo nshobore kuduga hariya mange ntagera haraduga. Yego kandi hagerageze ndahise hasi. Ubona iyi myonga ngaha ni ahantu heza cyane usanga hatuje. Mwabonye ngaha imyonga urabona iyo ujyana urabona baba rero nza kudugana ngaha aho nabereka ntanduko ku. Yego aho umugabo ndabona ko bagiye baraca ahantu ashobora guhonyora kugira ngo umuntu ahaduge neza. Okay, kubera yuko YouTube itatwemera gushirako amavideo maremare, reka tugarukirize ngaha tubibutsa gukanda subscribe canke sabone bivanye n'ivyo telefone yawe ikwereka. Thank you for take time and watching my video. Goodbye.